mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizera ko meze neza aho muherereye hose. ni Olivier Hakizimana na Nathalie Nyamoya bongeye kubaramutsa. Kaze muri bya biganiro tumazemo iminsi aho turi ko turayaga tuvugana uko abantu bateye ivyerekeranye cyane cyane amatamperama. Nizere yuko bibandanya bibafasha bibandanya bibamurikira. Hariyo n'umuntu yatubwiye yuko biriko biramufasha mu vyerekeranye n'imigenderanire n'abagenzi. Kote amicale kote amitié yari kintu carimwe ingorane hagati yiwe n'abagenzi. Hari ibintu bahora bamuha nk'amarumarke ariko ntabitahure mugabo bice muri izi nyigisho hari ibintu ngo yamurikiwemwo yumva biramufashije kugira ngo ashobore kwameliora imigenderanire cyangwa ubugenzi nabo bari kumwe. Uyu munsi rero turagomba kwishura ku bibazo bimwe bimwe twabajijwe. Hama rero turagomba kuja ku kibazo ca mbere. Ikibazo rero twabajijwe twagomba kwishura muri uyu mwanya. Hari umuntu yatubajije ati nukuri mwarakoze cyane kudusigurira amatamperama atandukanye kandi byaradufashije turiko turitora bamwe abandi nabo haraho umenga turafise udusigarira duto turi mu matamperama atandukanye ariko mwarakoze muradusigurira yuko hariyo tamperama novuga iri domina. Tugenda turibona mugabo ikibazo cari gihari ni iki, mbega abasange babiri ni igiki kibatandukanye? Ko mwavuze yuko hari amakote positif akaba ari amakote negatif yabo, amadefo n'amavantage kuri bo n'amakarite plutôt, mbega ni igiki kibatandukanya hagati yabo? No kuvuga jewe nagumye ndabisubiramo yuko ndumusange. Rero umusange Olivier n'umusange Mathias mbega batandukaniye uretse amazina boba batandukaniye? Sinzi ikintu Nathalie yodusigurira kuri ico kintu. Ndabaramukije mwese n'ukuri niteka gusaba kuvugana namwe. Hari abantu benshi batwandikira n'ukuri Imana bahezagire cyane. Iki kibazo namwumvise ari kibazo gikomeye kandi ashimiye cyane umuntu yakiturungikiye kandi ndipfuza ko nabandi boza baratubaza ivyo bibazo. Hari abantu benshi batwajije ibibazo muri ubwo buryo byatumye dufata umwanya kamwe kugira dushobore kubisigura neza umuntu atahure. Rero ubajije wese Imana muhezagire antuka baraza kwimenya. Rero itandukaniro hagati y'amatamperama, ikintu novuga nuko tamperama no ibona nk'umubiri nka anatomy y'umubiri, ibihimba by'umuntu, sivyo? Ibihimba bigize umuntu, urumva umuntu agizwe n'umutima ibintu byose physique dushobora kuba tubona. Ariko ico twokwita no havamvuga nti le caractère, ico tuma uwo muntu Olivier atandukana na Mathias nico citwa le caractère. Ivyo byo bompi babishize hamwe ni personnalité y'umuntu. Kuvuga ati Olivier afite personnalité naka iri different n'iyindi, turazi yuko adasa n'umundi. Ivyo rero umuntu yovuga yuko le caractère ni kintu umuntu kimukora ko agifise kububasha bwo guhindura. No hava mvuga gute muri ico gicapo navuze nti urana nk'umuntu umubiri w'umuntu twese dufise nk'imibiri imwe. Dufate Olivier n'umusanga afise umubiri w'umusanga, mugabo ivyajya bigabura uwo mubiri bitandukanye n'ivy'umuntu. Dufate Mathias ari Bujumbura, Olivier ari muri Canada, yamara naho bajya bose ntibagera même chose. Nk'umuntu w'umusanga ari ngaha muri Montreal, ubundi nawe akaba ari mu Bushini, parce que abasanga bari hose. Imana yaremye abasanga mu bihugu vyose. Bisigura ko ingeze umushinwa ariko arazijya vy'ukuri uri umuganga urashobora kumenya neza ivyo umuntu yariye bijanye n'ivyo wabonye mu maraso, kuko ikintu cyose kiramodifia, ico funge kiramodifia umubiri wawe. Rero le caractère, donc ico kintu hitamwo gufungura nico gihindura uwo mubiri wawe usanzwe tubona. Rero nahavanga nti izonjya ni ibyo byose uhitamwo niyo environnement ubamwo. Bisigura iki? Ni ingeso, ni bambe ni amashuri wize, ni aho wavukiye, influence y'umuryango, ni abagenzi wabayemwo, ni ingorane warashikiwe ukiga guhitamwo, ni experience yo mu buzima, ni experience y'ubuzi, ni ukuraba abantu ukavuga ati shaje narabayisanga ibi ni ibintu bama bantwenze bama barange ukashufata decision ati désormais je prends la décision yo kutagira iki. Majambo make no kuvuga uti iyi ngaburo narabonye yuko ishobora kungirira nabi,
ndahisemo guhagarara kuyifata c'est une influence wowe nyine ufise ko bamwe n'ingingo wowe nyine ufise ko influence ni ikintu wowe ushobora guhitamo c'est ça le caractère ishobora gutuma udasa n'ubundi icyo gituma rero Olivier ari ngaha musanga azotandukanywa n'uwundi musanga twegeze hari n'uwegeze kutubwira ati none n'ibyerekeye abantu batandukanye none nko muri Nigeria est-ce ko tusanzwe tubona bashwashwanuse cyane benshi n'abasanga ngose d'ailleurs ni plutôt colérique muri Nigeria n'abacolérique en général none ntaba phlegmatique baba barabaho mugabo baba muri environnement a majorité colérique bisigura ko mubonye uvuga ati we iwanyu nta bantu batuje bahari est-ce que nta bantu batuje par exemple mu bundi barahari bien sûr ariko bose muri ivyo bice bari influence na culture tuba turimo rero iyo culture iyo environnement amashuri wize umuryango wabayemo n'impanuka zanagushikiye ivyo byose ubifise ko biragufise ko influence rero nivyo rimwe ushobora guhitamo ukavuga uti no iyi njya ntayonjya cyangwa ugasanga hari n'abantu bafise nk'ingorane za obésité vuga ati je indya nyinshi zimeze gutya zagize ingaruka mbi mu mubiri wanje narigize kuzihagarika no kugira sport rero le caractère niyo influence ushobora kugira kuri iyo temperament yawe bigatuma bitanga ikintu cyitwa la personnalité ikintu kiguhisha gituma udasa n'ubundi donc numvise ku byo uri kurasigura ni nk'uko tubafata amahasa abiri ugafata rimwe mu ihasa rigakora cyane siporo cyane siporo ijoro n'umutaga ugiye kubarabira hanze ubona batandukanye mugabo wafashe yandi mahasa yevuriwe kumwe yagerageje yose gukora bimwe hamwe usanga umenga baraza kweri icyo kintu numva gitahuritse cyane murumva yuko ariko agereranya temperament n'icyo kintu cy'umubiri ariko donc anatomi y'umubiri umubiri novuga wa mubiri dusangiye twese umwugizwe n'imitsi umwugizwe n'inyama umwugizwe n'ibihimba by'umubiri rero aravuze ku kintu gituma dutandukana hariyo ibintu bitandukanye umuntu yakuriye tuvuge nk'akarorero muri Amerika n'ubundi yakuriye mu Bushinwa usanga badafise ingeso zimwe ni ukuvuga uretse ibyerekeranye n'ingeso marigre ko bose arabasange reka tugaruke kuri ya exemple marigre yuko bose arabasanga ni ukuvuga culture tuvuge nka asiatique n'abantu bigisha kwifata n'abantu bigisha kwifata naho aba ari umuntu ari expressive paraporo umukompanye n'abandi baba phlegmatique iwabo n'abandi muri culture yabo ariko usanga umufatiye rero mubi wabo usanga umenga arafise akarushije abandi mugabo umushize iruhande y'uwo munyamerika bigishije nabo kwirekura ucuvuga uti none uyu muntu muri Japon twara tuvuga yuko ari umusanga none bigenze gute urumva hariyo ikintu cya influence ya rezerema externe l'environnement abayemo culture arimo education arimo ivyo ni ibintu byose biza bigira influence ku muntu bikaca bituma umuntu malgré yuko turabasange babiri twese hari ibintu bidutandukanye donc novuga amatre généraux namwe bya bintu ariko ndavuga by'amakarite donc icambere tubabona ko ni iki nuko ari abantu bari extraverti donc ico ni ikintu kimwe mugabo mwibuke umu extraverti à 100% n'umu extraverti à 80% tubaravye bose tubita extraverti mugabo izo pourcentage ubirabiye hafi hari usanga hariyo diferanse rero nico sinzi ko umuntu yaba yagerageje kugisigura neza watubajije ikibazo twari twagerageje kumugira uzo gato tumubwira uko bimeze ariko nico kintu donc abasange babiri abamelankolike babiri ntibameze cyo kimwe ijana ku ijana icya kabiri naco nuko uwabaremye yabaremye umwe wese amurema ari original nicyo gituma hari ijambo nigeze kuvuga muri radiyo byizigiro bari bararifashe barakunda no kurisubizamo mu kiganiro cy'urwaruka bavuga ngo ni ijambo nigeze kuvuga ngo
wavutse uri originale ntugapfe uri fotokopi. Ingorane rero dukunda kugira cyane cyane muri iyi miliyo y'abantu basenga cyangwa nk'abantu bafite umuvugabutumwa cyangwa umupasitori bakunda, usanga bagerageza kumwimita kandi tampera atari zimwe. urumva ugasanga bose bagomba kuvuga cyo kimwe, bagomba kubarisha cyo kimwe, bagomba kwigenza kumwe, nimba agenda buhoro, nimba avuga buhoro, nimba ibintu byose bifata buhoro, bakibaza bati ni ukuri iki nicyo kimenyetso y'uko ni ikimenyetso cy'abantu bashyitse. bimwe dukunda kuvuga yuko yashyitse ku musaraba. Rero umenye nimba urisange umve ufise originalite yawe mu busanga, marigre yuko umusange wo muri w'icendajuru n'umusange w'imakamba w'ibujumbura wa norvege n'uwa madagascar, marigre yuko bose bavuze, kuko ikintu cyadutangaje natari sinzi ko wibuka, ni uko tuvuze kubasanga twararonse amatelefone y'abantu batandukanye bavuga bakoma induru bati yewe mwatudekirize epuruta twari ko tuvuga cyane cyane ibyanje. urumva twari ko tuvuga ibyanje, dusanga hari abasange hirya no hino bameze nk'uko mugabo nabo twegeranye tukavugana, hari amadiferanse tujya dutangura kubona. Rero hari ayo matrejenero, ariko hari Imana yaturemye ifise ibyo imigambi dufitiye iturema muri specificité na originalité. Sinzi ikindi yokongera ko natari twageze no kuvuga imunsi umwe yuko Olivier arayisanga tugihura nanjye ndi vraiment mélancolique. Le fait ko twabanye byaramfibansheje. Donc ubanye n'umuntu cyangwa ubanye n'abantu bari ibafise un autre tempérament, ntuperde tempérament yawe pas du tout, ariko uriyaje adapta urahinduka. Hari abaca bakubwira ngo ça fait des années turi kumwe n'uwati iminsi yambe twari mu kwicana, ariko ubu narize kurekura. Rero c'est un choix, ni guhitamwo kwawe gutuma hari bimwe bigira. Donc no kubana n'umuntu birashobora gutuma utera imbere, ugaragaza les bons côtés positifs y'iyo tempera mufise, hama les côtés négatifs zikagwa hasi. Ni nk'uko ushobora no kugira impanuka mbi ukagwa mu buzima bugoye, ugasanga les bons côtés zarazimye, zaragiye, zaracinijwe, ntizapfuye, ntizadisparesheje, ariko zarafunzwe. Hama hari rero so côté négatif iri ngaho isohoka kurusha, kuko uko biri kose ntibaguhindura, mugabo uriyameliora. Hama ikindi naco no bamvuga nti la foi vient de ce que l'on entend. Umva kwizera kwa buryo abantu tugendera mu kwizera, ugendera muri confiance wumva. Rero wamye wumva umuntu agutera imbere agufasha kugira gute, canka aho wakuriye, canka par exemple influence yo ko warigize kwa muganga, gusa angabaganga tu réfléchir d'une certaine manière kugira bazoduhinduze bifata undi mwanya, kubera imyaka n'imyaka twarumvise un certain langage yaduhinduye. Donc nico wiga, nico wumva, nico uraba muri televiziyo, vyose birafise impact kuri wewe. Unyibukije hariyo umusangenzi n'umugenzi hama uyo yarabanye n'abantu batandukanye batamutahura, batamwumva. Urazi umusange n'umuntu ari impulsif, n'umuntu avuga ibintu uko abibona. Rimwe na rimwe harigiye igihe abantu batagutahuye bibaza yuko wishira hejuru, bavuga bati uyu muntu yamagomba kwipendekeza, yamagomba ko ari we babona. Hari abagufata bavuga ngo uyu muntu kwanza hariyo n'uwandungikiye audio uyu munsi ariko arabimbwira ati je abantu harigiye rimwe na rimwe bavuga yuko umenye ndipendekeza ndi hypocrite. Hari abantu omotre de tous les noms, urumva, kuko uko wiexprima, uko wewe eba ikikuje mwiciyumvira nka kujya kwa Petero. Nukuri tuvugishije ukuri, hari uvuga ngo Petero yagomba kwikunda akaza kwa Yesu, none nawe yarafise inyishi mu mwanya wose, urumva, ariko niwe yaba spontane akishura uko ikintu cyose akibonye. Rero kubera kuba muri environnement novuga bamwanga, benshi bamugwanya, benshi bamuvuga, benshi baponda, ikintu cyabaye niki yarize kunuma, ku buryo abantu iyo bariko baramuraba baravuga bati uyu niwe mwami muvuga yuko avugira hejuru, avuga atera inkuru, ko tumubonye iminsi yose ashobora kuva ahantu adakuye ku rurimi. Umuntu akaca yibaza ati none yoba yarabaye mu phlegmatique, mbega yoba yarabaye umumelancholique, mbega byagenze gute? Umve, yahuye n'ibikomere, yahuye n'ibisu, yahuye n'imbugita. Ikintu kiba niki burya umwana w'umuntu hari yo kote animale,
novuga instinct naturel ya yindi Bibiliya iriko ivuga ngo l'homme animal, ni ukuvuga wa muntu mwene Adamu uko twaremye naturellement tumeze, ni uko dufise instinct de survie. burya ahantu wakubitiwe ni ukuri utagwaye mu mutwe uca umenya ubwenge bw'ingene uhifata. abarundi barayamaze, uwuvunitse aramenya uko acumbagira. urumva sinzi ko ndavuze neza uyu mugani, ariko ni apepuresa. rero ikintu cyantangaje kuri uwo mugenzi ni uko ubwo busange iyo ari kumwe natwe burasohoka. urumva ni wa wundi igenda muzi muri ayo mamiriyo yose, ariko kubera instinct de survie, kubera guca ubwenge, ikintu kiba ni iki, recercle agaragaza nk'ubusange ziwe yarabugabanije. ce qui fait ko quand même aca aba plus lucide, niyo experience aronkamo, aca aronka une certaine lucidité, akiga kubona abantu, akaja en profondeur kurusha n'ahari amacirconstance mabi yabigize gutyo. ikiryoshe ni uko quand même mu bwiza bw'Imana, Imana iraguhoza iragukiza. tuzovuga aussi sur les blessures émotionnelles. Imana iraguhoza umaze guca muri izo situation, parce que ikintu gikenewe si uko uguma ukomeretse, si uko uguma winiba icyo kintu cyari muri wewe. nanjye we mpuye n'abamerankorike ba vrai byabaga ndirekura, mais j'ai appris à parler un autre langage. ntarinzi byaramfasha umwanya, byaramfasha aussi de décider, kuko hari igihe nabona uribya nkavuga nti none ko ikimenga yamaze kugumbira abantu, yamashaka kuganiriza abantu, nkabona ko bibaryoheye, nkabona ni oui je peux prendre la décision. ubu unye ko kutaguma nigumizamo ibintu, niga kuraba abandi uriyo ko nguma nshimangira kuvyo niyumvira gusa. sortir de sa zone de confort birababaza, biratera ubwoba selon personnalité y'umwe wese. birafasha nk'umusange ategezwa kwiga kugabanya iyo energy nyinshi isohoka, umukorerika ategezwa kwiga kugabanya yumvirize ace bugufi. nico kintu niyo défi afise. chaque tempérament a un défi. rero l'environnement cyangwa les décisions ufata nizo zimodifie le caractère, bikazotanga rero une personnalité. icyo nohereza ko rero par rapport y'iki kintu kuri temperament, ni ukuvuga temperament zimwe, abantu babiri bafite temperament imwe, mugabo ukavuga uti none ni iki kiba diferansi. Natali yabisiguye neza, niyo caractère iba ivuye novuga kuri resultat ihwanye na environnement na education n'ivyo mwagiye murahura byose. ivyo mwagiye murahura byose twari twavuze yuko temperament novuga imeze nk'ikimote cyangwa imeze novuga nk'isoko, ariko hakaba hariyo uturingoti dutuma ibiri mu isoko bisokoroka bikaja habona. rero ubuzima ducamwo buragura iyo miringoti cyangwa bukayigabanya. aha rero nagomba kurangiza mvuga ngo temperament yose burya n'ingabire. Imana ntiyihenze gutuma uvuka ufise temperament kanaka, kandi iyo temperament yawe umve niyo atu kugira ngo mu bwami bw'Imana ushobore kugira impact, kugira ngo aho waremewe, akarere ubamwo, umuryango urimwo, urugo urimwo, akazi urimwo, kugira ngo ushobore ku impact. kandi mwibuke iminsi yose Satani afise ya objectif, muribuka wa mugani w'abantu bari bafise itarano. Satani afise iminsi yose objectif yo kugira ngo temperament yawe uyihambe, uyizike. rimwe na rimwe cyane cyane nk'abaflegmatique cyangwa abamelankolike, aba introverti, n'abantu bashika mu situation bumva yuko ataco bamaze, cyangwa ivyo bafise bo vyigumizamwo, cyangwa ko atari umwanya wo kubitanga. urumva ugasanga bariko barabihamba. abakolerike nabo n'abantu kubera energy yabo cyane cyane marque de sagesse au départ, kuko n'abantu nkuvuga iyo ngabire kolerike à l'état brut, n'abantu b'abafonceur ariko bakomeretsa abantu cyo batavyifatamo neza, bakabura sagesse. rero iyo bahuye n'abantu babarongora batatahuye ico bari ngo bamenye ngo babakordone, babayobore neza, babagide neza, hari igihe babakomeretsa bakaca bagomba guhamba itarano ryabo, bakagerageza kwikomporta uko batari. nagomba kukubwira nta muntu waremewe ngo gusa nawe. ni byiza yuko wiyakira uko uri, ahasigaye ugasenga kugira ngo Imana iguhe ubwenge bw'uko umenya uko ufunctionera muri iyo ngabire yawe,
nuko wifata muri environnement urimo kugira ngo environnement imere kugira ngo environnement mbabarire niyaza imere nka vague usurfako ntimere nka vague ikumira. Imana ishimwe cyane. Data ndasengeye uwo muntu yakomeretse, uwo muntu baciye intege, uwo muntu bavuze, uwo muntu yahuye n'ubuzima bumwentimida, uwo muntu impwemu mbi zateye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bukamwereka ko ataca amaze. Abo bantu Mana bari extraverti ariko babaye incompris na societe babayemo, bakabahonyanga bakabereka ko ataco bari, ko bakunda kwipendekeza, ko bakunda kuvuga menshi, ko bakunda kwigira ibitangaza. Ndagusaba ngo ivyo bikomere vyose ubibakize, batahure yuko Mana c'est ce qui fait leur beauté. Mana ndico kigaragaza ubutunzi bwabo. Ndagushimiye kuko bavura, kuko uvugana nabo kandi kuko bagendera kugira ngo ntibahambe ivyo bahawe, kuko hari benshi bashonje, hari benshi barushe bakeneye kujya ku ngabire zabo. Icubahiro kibicara Data mu izina rya Yesu, amen.